Isi n'ivyayiranze. Ndakora mu cyenda gwikatse kuri Radio Black FM mu cyenda kandi micinda mu kiganiro isi n'ivyayiranze. Mu buzima bwa buri munsi akenshi tumvise n'uruseba haniya nta nkeka twiyumvira ko hari umuntu ubuzima bugira bucike hatagize kogwa mu maguru masha. Ubuzima, indwara, akenshi bino bintu bibiri vyama bihanganye mu mibereho yacu ya buri munsi. Iyo umuntu adafise ubuzima bwiza akenshi abafise indwara, ni atagoye kandi akenshi abafise amagara meza. Hana ariko ni kenshi indwara zidutera ugasanga umuntu abuze n'ico akora no kwa muganga bikanka burundu. Ubundi abizera ibitanganza bakigabiza inzira z'amasengesho, maze naho vyanka inzira zikabajana kwambaza abakurambere babo. Kuri isi yacu kirema muntu ntigeze yoroherwa n'ibiza bitandukanye vy'indwara mu bihe bitandukanye, ariko akahise katureka ko umuntu yamye agira ubwenge butangaje mu guhiga imiti y'indwara runaka zengereje abantu mu isi yacu. Vyarane ngombwa gafata ingingo zisa naho zitangaje kandi zisekeje. Hano sinumva ko nawe utotanga bakubwiye bati kugira ukiri indwara runaka ubwiza kunywa buri munsi litirimo y'umukoyo wawe kugeza igihe runaka. Vyabana ngombwa ukazura wisiga kugira ukiri iyo ndwara. Aha ndabiza benshi bo bifata nk'ubupfumu, yamara ngo burya umubiri wacu wuzuye imiti kama y'agatangaza nawe utaruzi, kuburyo yumvise nawe ubwo muri kabaza n'agatangaza icari ntagiye no kure. Niyo mpamvu y'iki cegeranyo cy'uyu munsi ndaguha ikaze mu isi y'amayobera n'ibitangaza, ndaguha ikaze mu isi y'ubuvuzi butangaje, ndaguha ikaze kuri Radio Black FM 94 n'ibice 9 urisanze mu isi n'ivyayiranze. Uyu munsi tuganira ku miti kama itangaje dusanga mu mubiri w'umuntu ivura indwara zitandukanye nawe utaruzi. Je umva nk'ibisanzira ijwi ni Ngabenda Celestin, ntucikwe. Isi n'ivyayiranze. Reka nagenda gushimire ko wemeye kuntiza kanya ka ngomva isi n'ivyayiranze y'uyu munsi. Nkuko nabikubwiye haruguru, uyu munsi tuganira ku miti kama isa n'iyitangaje dusanga ku mubiri w'umuntu. Mu mubiri w'umuntu akenshi bitujamwe biba bisa nuko ari vyiza ku magara yacu kandi ari ngira akamaro kuri twebwe. Hana ariko iyo hageze ko bidusohokamo akenshi vyitwa imyanda, kuko mbere n'akazi kavyo kaba karangiye. Akenshi ahubwo tunahimiza kubishira kure yacu kuko vyo dutera indwara zitandukanye zivuye ku isuku rike, kandi niko bimeze. Ariko se ninde igatora n'isegonda na rimwe ngo yumvire ko imyanda iva mu mubiri wacu yoba ari imiti komakomeye ishobora kudukiza mu buryo bucanke buriya?
reka duhere ku muti wa mbere. Mu buzima busanzwe akenshi twafashe n'akanyota, icambere twihutira gukora no kunywa amazi, abafise hafi imitobe bakihereza, abandi nyene bakaja gufata agaheye mu bubare butandukanye ngo bivuna akanyota. Reka tunabasuhuza aho bari. Hano iyo tumaze kwica akanyota burya habazwa igikorwa c'umubiri ngo ikuremwe ibikenewe byo dufasha mu magara yacu. Nk'ibisanzwe ibindi biraba ari imyanda, biza kurusaba ko tuja mu bwiherero butandukanye kwihagarika ngo tubisohore. Uyu mwanda haraba witwa inkari, hari n'abawitwa amasobe n'ayandi menshi uzi, ariko mu rupfasoni reka twite umwanda muto canke umukoyo, siko? Aha muri litiro imwe y'umwanda muto w'umuntu harimo amazi ku bice 95 kwijana canke grama 950. Harimo kandi imyunyu itandukanye, harimo grama 11 za chlorure, grama 3 za phosphate na grama 11 za sulfate, hamwe na grama 45 za ure. Ibise niki bishobora kudufasha ku magara yacu. Kubashobora kwifashisha amasobe canke umwanda muto nk'ubuvuzi, mu izina ry'ubuvuzi bavitwa urinotherapy. Aha ushobora kuyakoresha mu kuwisiga ku mubiri ukoresheje ipampa, maze bikagufasha kwivura ibere biri ku mubiri. Aya ngo arongera kandi agakura umwanda uri ku rukoba rugasa neza, ugasanga kabiri kayagayaga, mbere akanahindura urukoba gusaza. Hano hari n'abari mu myaka y'ubukure bayisiga kugira ngo bakure iminkanyari. Iyo utayisize naho ngo ushobora kuyanwa. Bino ngo bishobora kugufasha kugwiza abasikare mu mubiri ngo ushobore kwigwanira. Hano kandi ngo hari n'abafata amasobe bakayavanga n'ubuki. Ibi navyo ngo bishobora kugabanya uburibwe iyo amasa kujya igihe wayihereje. Kurundi ruhande naho ngo n'abayakoresha mu kwisukura mu kanwa. Bino ngo birafasha mu kuvura indwara z'amenyo. Ubuno buryo bwo kuyisukuza mu kanwa ngo bwatangwe kuva mu bwami bw'abaromani ba kera, maze ngo bikomeza kuronka abayoboke mu bice bitandukanye by'isi nko mu Buyapani, Ubudagi, Ubuholandi no mu Burayi bundi busigaye. Burya ndazi ntihabuze n'ubundi yoba yakoresha ni wacu Burundi. Aha reka tumwisohorize nawe. Hano kandi ubushakashatsi busa n'ubutangaje bwakozwe, aho basanze amasobe y'umuntu ashobora gushariza telefone igihe yahezemwe umuriro. Abantu bavuga ko ashobora kwifashishwa mu kuvura ubugumba, canke kandi ngo ashobora gufasha bafise ibibazo bari mu minsi yo guca imvyaro, menopause, maze abandi nabo bakanavuga ko ashobora gukuza amenyo igihe amenyo yahongotse. Hano reka dusuguye ico bitwa urinotherapy, ubuvuzi bakoresheje umukoyo w'umuntu. L'urinothérapie est une pratique ancestrale pour désinfecter et cicatriser les plaies. Urinotherapy n'uburyo bwa kera cyane bwakoreshwa mu gukingira imyanda gikomere kugikiza. Mu mico y'abahindi bavyita amaloli. Ubu buryo ngo bwoba bwatanguye gukoreshwa kuva mu myaka ya kera 2005 iheze. Uyu munsi abantu benshi bashika amamiliyoni mw'isi banakoresha amasobe ngo bivure. Kubakoresha buno buryo ngo burya amasobe si uburozi bwo guta kure, ahubwo n'umuti kama ushobora gukoresha hejuru ku rukoba cyane imbere mu mubiri. Amasobe agizwe n'amazi ibice 95% hamwe na 5% by'imyanda. Imyanda ya azote iza mu masobe ibirimo ure, creatinine, ammoniac hamwe na acide urique. Kubakoresha buno buryo kunywa amasobe mu gatondo ka kare ngo bishobora kuba bivura indwara hasima, ukugumbiza, ukucibwamwo hamwe n'uburohe bw'akanyagato. Amasobe ngo ashobora gutuma urukoba rusa neza cyane rugakomera, gukiza ibikomere hamwe no gukabura imikorere y'umubiri. Isi n'ivyayiranze.
reka tuje ku muti wa kabiri. Ubwo twavuze kunwa, mureke tuvuge no gufungura. Kwa kenshi nabizi bino birakunda kujana ari bibiri mu buzima bwacu. Akenshi dufungura nuko burya umubiri wacu bo wabidusavye, maze ukabigaragaza mu nda tukumva dushonje. Aha maze ngo kugira tugire amagara meza bisaba ko dufungura ingabo rikwiye irimwo ntanga nguvu, irimwo ndema mubiri hamwe na sanganyangaburo nkuko tubibwirizwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ku neza y'amagara yacu. Zino mfungurwa iyo zigeze mu nda umubiri urazihingura maze ugatoramwe ivyo dukeneye ngo tugire amagara meza nk'ibisanzwe, maze ibindi navyo ukabita nk'imyanda. Uyu harabayita mazirantoki nawe uraza yandi mazina yayo, hano ariko reka twite umwanda mukuru. Aha akenshi ubonye aho bayihagaritse ndabizi nta kindi gikurikira atari kugira iseseme, mbese nabwo wo kubwira ngo utozi no ku mwanda wihagaritse ndazi nta nivyo woshobora. Aya mazirantoki kenshi agiye ashigwa mu maji kwari mu biteza indwara zitandukanye zivuye ku isuku rike nkuko biri muri raporo zitandukanye z'abo mu bushikiranganje bubijejwe. Ariko se ninde muri twebwe yigera afata n'isegonda na rimwe ngo yibaze kuno mwana twese twanka kandi duhamagarirwa kugwanya uhava utanga umuti utangaje ku magara yacu? Nisi nivyo yiranze kuri Radio Black FM. Ubuga nimba utarubizi ngo amazirantoka hanini agizwe n'amazi ibice 55 kwijana, maze ibindi bice 45 kwijana navyo bikaba ari imyanda itandukanye ariko ngira akamaro ku magara yacu. Hano reka twifashishe ubushakashatsi bw'ikinyamakuru hamwe ry'abaganga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bano bagabo bemaze ko kwifasha amazirantoka y'umuntu akanyishijwe maze ukamera utumanyo duto duto bishobora gukiza indwara z'inzoka zo mu nda. Hano kandi ngo ushobora no gufungura amazirantoka y'uwundi muntu maze bikagufasha ukirinda indwara zo gucibwamo. Muri Korea Dr. Lee Chang-soo we yakoze ibisa n'ibitangaza mu bushakashatsi bwiwe mu gukora imiti ivuye mu mazirantoki. Uyu mugabo ngo yakoze umuvinyo mu mwanda mukuru umuntu ashobora kwifashisha nk'umuti. Kano kayoga ngo agakoze mu muce ruvanze n'amazirantoke y'abana bato bari hagati y'imyaka 6 n'8. Kano kavinyo ngo ugiye ukanyoye ngo uri mutukomeye cyane mu kuvura imvune haje gufa ryavunitse hamwe n'amafisi ngorane z'umushishito nibagiye n'abafatwa n'intandara. Ngo ayo nguko abakunda gasembe namwe mugende muheze kano kavinyo k'uyu mwene da cyo numva ari bitangaza gusa. Nisi n'ibyaranze kuri Radio Black FM. Chinde Chad Celeste. Isi nivyayiranze. Ubwo twavuze kunwa no gufungura, reka tubibaze bishobora kukuba ko iyo ivyo wafunguye cyangwa wanyoye byakuguye nabi. Hano niwa uri kumwe n'abantu benshi maze ukabona uwa mbere yifashe ku mazuru, cyangwa ukabona bose bakwegera ku rumwe basa n'abatishimye, akenshi ariko into zo bukoze kitameze neza mu mazuru yabo. Aha sinzi nimba kimota cambe kinuka, ariko ndazi ni kimwe muri ibi. Bino harabikora mu bufasone bakabirikura buke buke, ariko ngo hari n'abandi mibiri yankira bakabituritsa bwa gisasu bikavuga cane. Ibi bavitwa gusura. Aha akenshi byagiye bifatwa nk'urufasoni ruke iyo umuntu yitora agasurira mu bantu benshi maze byagira naho biturika cane bakabifata nka sakirirego, ahenshi bakaguca n'amande menshi cane. Iyamara nawe burya ngo bari kariruhutsa siko? Ego nivyo. Aha ariko witabara wareka kubigira mu bantu benshi bizotuma bakubona nabi, binashize barenze ko n'ibitutsi bitangaje ntobwira ngaha muri iki cegeranyo. Ariko se ninde muri bazotora n'isegonda na rimwe ngo yibaza ahubwo ariko kuri kurabaho umuti ukomeye cane batarihe n'ikingoro na kimwe? Nisi nivyayiranze.
buzima busanzwe ngo buryo umuntu atakibazo afise mu mubiri ashobora gucura hagati y'inshuro 10 na 46 ku munsi. Uyu mwuka dusohora ngo naho tuwufata nabi kubera akamoto kabi kawo ngo buryo utuntu citwa sulfure d'hydrogène izi mu gukiza indwara zitandukanye. Batise ndiho iki wari ukwiye kwimotereza umusozi w'uwundi muntu hakwiruka umuhunga. Aha reka tumanukire mu Bwongereza muri kaminuza ya Exeter twifashije ubushakashatsi bwabo ko bwa buno bushakashatsi ngo buryo umwuka wa sulfure d'hydrogène dusanga mu musozi ushobora kuba ari umuti kama uvura amakansere. Hano ngo ushobora kandi kubuvura abafise ibibazo by'umutima, amadiabete n'ibindi. Uyu mwuka kandi ngo buryo ushobora kuba umuti ushobora gukinga uturemangingo fatizo tw'umubiri w'umuntu. Nawe wari ubizi se? Biratangaje, n'isi n'ivyayiranze. Isi n'ivyayiranze. Umuti wa kane, reka tuvuge ku mwanda wo ku mubiri nawo imvyiro. Mu buzima bwa buri munsi iyo kenshi umuhatoga bamufata nk'umunyamwanda byabana ngombwa abantu bakamwinuba maze na za radio umuntu wayoboze gasamirana hose bakamuhanahana. Aha ariko abo mu bajeje magara y'abantu babizi neza burya ubo bifata gutandukanye kuri bo ngo bigisuku naryo rirenze ku mubiri w'umuntu ngo naryo sigiza ku magara yacu. Kubera iki sibi? Hano inzohere mu buvuzi bw'abana bahanura abavyeyi kutoza abana buri munsi. Aha ngo vyo bari vyiza cyane iyo umuvyeyi umwana nka rimwe gusa mu minsi 2 mu gihe akana kakivuka naho ngo bige si vyiza kwihutira kukoza n'amazi ngo nikore umwanda akavukana ari ngirakamaro ku buzima bw'uruyoya. Muvyeyi ngo nimba bagusaba kutoza umwana wawe hajya kivuka nibura kugeza hagati y'amasa 28 na 72 ngo si kubusa gusa. Hano ngo burya ujya mwanda umwana avukana ngo ushobora kugaburira urukoba rw'uyu mwana navyo bikamurinda ubwandu buca mu rukoba. Ibi kandi ngo birafasha umwana akagumana ubushuhe yavukanye akabumarana umwanya munini gushika amenyera ubuzima bwo hanze butandukanye n'ubwo yabamwe mu nda y'umuvyeyi. Tukivuga ku mwanda reka tuvire kuri Abu Haji. Uyu mwene data bivuye ko ari we munyamwanda wa mbere mu isi yacu. Uno Haji ngo bwe yimara imyaka 80 ikuza kwima ry'amazi mu buzima bwiwe ariko ngo umubiri we ntagwana kama kigeze kawurangwako. Uyu ngo haraba yifite inkono y'itabi ari karisomera ubundi n'inkono y'itabi yiwe akayishiramwe amasa y'ibikoko bitandukanye ari yatumura. Hano kandi ngo bamubwiye ngo habe ino nkono y'itabi yiwe azanwa amasigara asanzwe nawe arabarahira cyose nk'akasomye amasigara 5 icarimwe ko yumva ari ngo yomubumba. Reka nawe tumusoza aho yibereye. Tugisuhuza uyu mugabo reka tunahamagara ubwana buto buto nabwo butwegere nabwo usomeye ku ntureme ikicegeranyo cyo uyu munsi ariko abenshi cyo dupfa n'utu twana nuko barekereza ibiseru bakarenza ko bakanabirigata. N'isi n'ivyayiranze ni Radio Black FM. Isi n'ivyayiranze. Uyu ni umuti wa gatanu nakuze muri kino cegeranyo cy'uyu munsi. Ibimyira
canke ibiseru. Hano iyo abana bafise ingeso yo kurekeza ibimyira tubamirira kure kubera hari ari umwanda, ego nivyo, ariko iyo barenzeho bakanabirigataho dutora inkweto ko bakubita. Aha ariko sinibaza nimba hari umuntu muri twebwe yiga yibaza ko turiko turabahohotera mu kubaza kwifatira umutu kumakomeye bataguze n'ikingoro na kimwe, ubona ko atanayo bifitiye. Ibiseru birimwo hafi ibice 95% vy'amazi. Hano kandi harimo imyunyu nka chlorure de sodium ituma bisosera, bituma abana babikunda. Harimo kandi na potassium. Ibi iyo koko biba ari imyanda igira nabi ku magara yacu, jewe nabo twakabaye twirirwa mu bitaro kwivuza. Kubera iki? Hano impamvu nuko ku munsi umwe gusa ngo buryo umuntu amira hafi litiro imwe y'ibimyira vyiroha mu nda zacu bijanye n'amate, ariko nta ngwane vyigira biteza ku magara yacu. Vyo vyose vyo bitumara iki ku magara yacu? Ibimyira ngo biradufasha kuko bikora nk'akayunguruzo gakinga imyanda iza mu mpwemu duhema. Aha kandi ngo buryo tugwaye ibicurane ibisebe biriyongera bikaba byinshi, ariko bifata nk'uko ari kubabangamira kuko bamana hafi agaswaro baguma bimyira. Mugabo ariko aha ukuri ngo nuko bino bisebe vyiyongera cane mu gihe tugwaye ibicurane kugira ngo bishobore gusohora amavirusi menshi ashoboka igihe twimyira ngo bidufashe gukira n'ingoga. Wese warubizi? Aha kandi reka tuvuge kuri Professor Scott Nepper. Uyu mugabo wavuye ko kumira ibiseru ngo bifashe umubiri kwikorera abasoda b'umubiri no kugwana n'indwara zitandukanye. Bino ngo bifasha kandi mu gukora nk'akayunguruzo ko gusoroma mikrobe atandukanye hamwe n'imyanda yo mu mazuru. Ku bwa Scott kandi ngo ushobora kuvyifashisha mu kubifungura. Hano ngo bica bifasha bigakora nk'urukingo rukomeye ku mubiri, maze bikabutuma wigwanira ngo wikingira ubwandu bwose butwerwa n'udukoko duto duto ubu twitwa amabakteri. Nawe urumva ko bitangaje, ariko n'isi n'ivyayiranze. Abaje ku musozo w'iki cegeranyo ndakubitse ko koresha iyi miti avyo bizo utabikoze mu kwigereza ko tabihere ubuhusha na muganga yabigenewe, kuko ishobora kubikora nabi ugasanga bigize ingwano zitandukanye aha kugukiza. Cakora mu cegeranyo kizokurikira nzoza ndakuzana umuganga yabigenewe adusigurire byinshi birenze kuri ibi n'ibindi byinshi wowe ucibaza. Aha ariko nawe ushobora kuba ufise kamwe mu bintu bitangaje ku mubiri wacu dushobora kwifashisha nk'umuti. Dusanga atandukanye, twandikire haba kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Host twitwa Black Media. Yarisi n'ivyayiranze nk'ibisanzwe mu majwi ya Nyabenda Celeste. Bye, ciao.